kugera kuri uno munsi twabamenyesha yuko ikiza ca coronavirus kisa nikiriko kiratuzwa kuko twabamenyesha ibiharuro kuri uno munsi nyene turiko turavugana ibiharuro tumaze kugera ko hamaze gutorwa abagwaye uwo mugera bashika ku 599 abashika 518 bakaba barakize abakiriko barakurikiranwa mu mavuriro atandukanye kubera twasanzwe bafise uwo mugera ni abashika 80 murumva yuko ari giharuro gisanzwe inguvu ziriko zirakoreshwa mu kurwanya ico kiza biriko biribonekeza ko ari kiza kiriko kirabandanya kigabanuka uko imisi itera igenda eka mbere no muri abo 80 tuvuga bariko barakurikiranwa 75 nabapimwe bavuye mu bihugu byo hanze bariko barinjira mu gihugu urumva mu gihugu hagati yabasanzwe bapimwa ari mu gihugu hagati bakaba ari 5 bonyene tuboneyeho ako karyo rero yuko abene igihugu batokorera ku bihuha ariko boza barakorera ku makuru bahawe n'abasanzwe babikurikirana abasanzwe bajejwe ubukiranganje bw'amagara y'abantu no kwangiza ruhonyanganda sida tuboneyeho n'aka karyo kandi ahubwo kongera kwibutsa bene igihugu yuko bobandanya gukurikiza z'iryamanuro kwama turiko turasubiramwo zo kugira ngo tugume turwanya ico kiza cyane cyane mu kubandanya dukaraba keshi gashoboka mu kubandanya tutegerana tutaramukanya turwanye mu nda kuko biribonekeza umengo harimwo ukugabanya intege mu bene gihugu ugasanga gukaraba bavyibagiye ku imbere y'amazu atandukanye ugasanga vya bikoresho birimwo amazi hari n'isabune kugira ngo abantu bagume bakaraba ugasanga bavyibagiye ugasanga bene igihugu aho uciye hose mu isoko mwibarabara ukabona bariko bararamukanya bagwana mu nda bakorana mu minwe eka mbere abandi basomana tukabibutsa yuko ivyo bintu ari byo guheba tukabavanura nizo nyifato kugira ngo tubandanye dufata ingingo zibereye kugira ngo tubandanye kutuza umugera wa coronavirus.